Amahoro bwana journaliste, amahoro bwana nawe musesanguzi wacu mwiza. Ku makuru meza mubandanya kudushikiriza. Ni ukuvuga muduha amakuru meza cyane asesuye kandi azira gatosi. Nariko ndumviriza ubundi muvandimwe ariko avuga ku buryarya bwa Kagame, aho afroma imigwi yitwaje ibigwanisho akayirungika muri Kongo kugira ngo yitirirwe abahutu, ngo n'abahutu bagwanya ubutegetsi bwiwe. Ndavuga ubutegetsi bw'u Rwanda canke ubutegetsi bwa Kagame. Ni ukuvuga Kagame ubwo nibwo buryarya bwiwe. Kagame ni ryarya mbi, n'umwicanyi kandi n'umusuma wo ku rwego rwo hejuru. Umuperezida wari we wese acuditse na Kagame, ni ukuvuga abacuditse n'inzoka, iza kurangira ihindukiye kumukomora. Ntanga akarorero ku muperezida wa Mozambique. Umuperezida wa Mozambique, murazi ko muri Mozambique hari umugwi witwaje intwaro urwanya ubutegetsi, noneho bataziriye yuko ari umugwi w'abasuma. Mbega mwari muzi yuko ujya mugwi ari umugwi w'abasirikare b'abanyarwanda Kagame yarungitseyo? Ukuntu vyagenze, Kagame urazi yuko azirana n'abahutu, urazi yuko abagiriza yuko abahutu bahunze ngo basize bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Ni ukuvuga yaramanagaye aja gusaba perezida, ni ukuvuga yaramanagaye arungika umugwi w'abitwaje intwaro, awurungika muri Mozambique kugira ngo baje guhungabanya umutekano muri Mozambique. Noneho amaze kurungika abo basirikare bitwaje intwaro muri Mozambique, nibo bagiye guhungabanya umutekano bitirirwa ngo ni migwi ihungabanya umutekano w'ubutegetsi bwa Mozambique. Kumbe n'abanyarwanda bagiye guhungabanya umutekano kugira ngo baronke uburyo bwo kwiyibira amabuye y'agaciro ari muri Mozambique. Kandi murazi yuko Mozambique ifise amabuye y'agaciro menshi cyane, ingana n'igihugu ca Kongo, mbere ahubwo Mozambique yoba inasumbya na Kongo amabuye y'agaciro. Urazi Kagame nawe aho arinze yumva ibuye ry'agaciro akora uko ashoboye kose kugira ngo ashobore guhungabanya umutekano kugira ngo abone uburyo yiyibira ayo mabuye kuri komisiyo y'abazungu. Rero amaze kurungika y'uwo mugwi, noneho yaciye aja kuhendahenda perezida wa Mozambique amubwira ati jewe ndafise igisoda gikomeye cyane ciza amategeko yo kugwana no kwivuna imigwi ihungabanya umutekano mu gihugu cyacu cyose. Rero urashobora kumpa umwanya ndungike abasirikare banje muri ico gihugu ciwawe kugira ngo baze kugufasha kwirukana no gutuza uwo mugwi uriko urahungabanya umutekano mu karere kiwawe. Noneho perezida wa Mozambique aramwemerera atego mpabo basirikare baze guhangana n'uwo mugwi uri kurahungabanya ubutegetsi bwanje. Rero ni ukuvuga Kagame yaciye aza ategura ingabo ziwe azirungika muri Mozambique ngo zigiye guhangana n'uwo mugwi wabo bahungabanya umutekano muri Mozambique. Kumbe ibaye imigwi ibiri igiye gukorera mu gihugu kimwe. Uwo mugwi w'ubwa mbere witwa ngo ni inkozi z'ibibi cyangwa se n'abahungabanya umutekano, ni uwa Kagame.
noneho arungitse uwundi mugwi ngo ugiye guhangana n'uwo mugwi uhungabanya umutekano muri Mozambique. Ibaye imigwi ibiri y'abasirikare ba Kagame, muvyumve. Noneho baragenda ngo bariko baragwana n'uwo mugwi, ngo bariko baragarura amahoro muri Mozambique, baragwana. Noneho perezida akabaza Kagame ati mbega babasirikare wandungikira bariko barakora nyene? Ati ego bariko barakora. None ko umutekano bandanya guhungabana bimeze gute? Ati byukuri abasirikare banje bariko barakora, wewe ntugire n'ikibazo, kandi mu minsi itari myinshi bazobatuza. Okay. Rero urazi yuko mu isi atabanga rishobora kubaho. Sinzi uwagiye kwibira akabanga perezida perezida w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa Mozambique. Noneho aramubwira ati bwana, ati murazi yuko iyi migwi ugwanya ubutegetsi ngaha muri Mozambique, murazi yuko ari abasirikare ba Kagame? Murazi yuko aba basirikare baje kugarura kugarura umutekano ngaha muri Mozambique, ngo no guhangana n'uwo mugwi witwaje intwaro uhungabanya umutekano ngaha muri Mozambique? Murazi yuko nawo nyene warungitswe na Kagame, waje usanga bene wabo aribo baje guhungabanya umutekano ngaha. Noneho murazi yuko ari imigwi ibiri iri kirakinira ngaha muri iki gihugu cyanyu, kandi iyo migwi ibiri yarungitswe na Kagame nyene mu buryo bwo kubiba amabuye y'agaciro. Ibyo murabizi? Ati ntabyo twatuza. Ati nuko bimeze. Hanyuma wa mu perezida w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, noneho abibwira perezida w'umugambwe uri ku butegetsi ati bimeze uku nuku. Kagame yarakubeshe, ni ukuvuga niwe ariko arahungabanya umutekano ngaha anye mu buryo bwo kutwiba amabuye yacu, kandi ni nawe yaciye akubesha ngo akurungikira abasirikare baze guhangana n'uwo mu, kandi bose iyo migwi yose uko ari ibiri yose ni migwi y'abasirikare bo mu Rwanda. None ubibona gute? Ahubwo uwo mugwi waje gucungera umutekano, guje kugarura amahoro, wirukane basubire mu Rwanda. Noneho twebwe twihanganire n'uwo mugwi witwaje intwaro, turaba ukuntu twiyirukanira twebwe nyene ubwacu, cyangwa bitaruko turondere abandi basirikare bo mu kindi gihugu kibanyi cyo muri ibi bihugu duhanye imbibe, kidufashe kwirukana uwo mugwi witwaje intwaro. Ati nuko bimeze? Ati ndabirukana. Aja atelefona Kagame aramubwira ati bwana, ati kubera iki aba basirikare bawe wandungikiye ugumubwira ngo bariko barahangana n'abasi bahungabanya umutekano, ariko nkaba ntarabona ikiziga na kimwe banyeretse c'inkozi y'ikibi biyishe? Bimeze gute? Imyaka yose igera kuri ngahe bamaze gukorera ngaha mu gihugu canje, ko utaranyereka n'ikiziga na kimwe biyishe ngo menye yuko bariko barahangana n'izi nkozi z'ibibi? Kagame umugabo utanka aramubwira ati rindira, nimba biruko ndaje nkwereka ibiziga by'imigwi yitwaje intwaro bamaze kwica. Kagame yaciye afata abafungwa b'abahutu bari mu maprizo yo mu Rwanda. Urazi yuko amaprizo yo mu Rwanda harimo abahutu benshi. Yaciye afata abo bahutu abapakira indege, abahutu b'abafungwa abapakira indege, ashitse muri Mozambique aca abambika amateni isa n'amateni
bamwe bitwaje intwaro bagwanya ubutegetsi bwa Mozambique bambara, aca yambika babafungwa b'abahutu akuye mu Rwanda. Noneho acaja kuri babafungwa b'abahutu arabarasagura arabatuzura bose abicira muri iryo shamba rya Mozambique. Hanyuma arabafotora arungikira perezida wa Mozambique ati ewana wabonye ivyo abasirikare banje bariko barakora? Ati okay nabibonye kabisa, abasirikare babo bariko barakora, nagira ngo ntibariko barakora. Hanyuma haba uwundi mubanga kandi muri abo basirikare b'u Rwanda aza kumena iryo banga ryakozwe na Kagame. Noneho agibira uwo mutegetsi uwo muperezida w'umugwi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa Mozambique ati byagenze uku nuku. Noneho arabimenya. Noneho aca bibwira kandi umuperezida wa Mozambique ati eka yakubeshe uko byagenze nuku yafasha abafungwa bo mu Rwanda azabambika amateni y'inkozi z'ibibi, aca abicira mu mashamba yiwacu ngaha muri Mozambique. Acabesha yuko ari abasirika ari inkozi z'ibibi zishwe na wa mugwi w'abasirikare baje kugwanya izo nkozi z'ibibi, ati kandi ari abafungwa aje kwicira ngaha iwacu. Ati uwo mugabo no kuvuga ko utaravye neza azova nukuvuga azoheza kutwiba amabuye yacu ace akufatira n'ubutegetsi, atwiba n'ubutegetsi bwacu n'igihugu cyacu akitwambure. Irukana abo basirikare biyo basubire mu Rwanda. Noneho perezida yongera kumutelefona amubwira ati bana namaze kumenya ubwenge wakoze yuko atari inkozi z'ibibi wishe, ahubwo ari abafungwa waje kwicira ngaha ubambitse amateni y'inkozi z'ibibi, ngo bikunde vyemerwe yuko ari inkozi z'ibibi wishe kandi atari byo. Rero ndasavye uje unkurireho abo basirikare bawe, ndabona ataco bari kumfasha. Umugabo Kagame utanka yaciye ahamagara perezida wa Mozambique ati mugenzi wanje nsanga uze aha mu Rwanda tumvikane, tuganire, tuyage, tumvikane, ndakwereke neza uko abasirikare banje bariko barakora, tuyage turi kumwe tubonana amaso mu yandi. Perezida wa Mozambique yarahagurutse aje Kigali asanga perezida Kagame. Amaze kujayo, amaze gushikayo asanga noneho yamuteguriye inzimano, aramuzimana. Noneho barayaga, aramwumvisha neza yuko abasirikare biwe bariko barakora akazi gakwiye kabisa. Noneho mu Rwanda bayamuteguriye, urazi yuko umuperezida agiye gutembera umuperezida mugenzi we yamuteguriye inzu special ashobora kuraramo nk'umushitsi w'iteka, amutegurira n'abamusereva, amutegurira n'agakobwa, mutega agakobwa k'agatutsi kazi kamusereva. Noneho araryama, amaze kuryama noneho nyagakobwa bararyamana. Bamaze kuryamana ntamenye ko yakamuteze kugira ngo kibe novuga ko umutego. Noneho ntamenye ko, urazi yuko inzu z'abategetsi amakamera aba ari menshi, ibikorerwa byakoretse ngaho byose amakamera yaba ari karakamera. Ni kuvuga rero Kagame nawe ari karafata amashusho. Rero bukeye mu gatondo umuperezida wa Mozambique amaze kubona yuko ibyo we yamukoreye byose ari uburyarya, aramubwira ati bwana, ati jewe ngira ntahe, ariko rero ibyo twayaze byose nubwo nabonye umengo nivyo, ariko nasanze atari byo kweri. Jewe ico ishaka dukore, ndashaka, urabona yuko umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwanje bampagurukiye bambwira ko
bantegeka gukura abasirikare bawe mu gihugu iwacu. Rero ntabara ubankurireho kugira ngo igihugu nticinjire mu mugumuko. Rero Kagame amaze kumva uko, yumva yuko uyo mushitsi w'iteka wiwe atashizwe n'ikiganiro bagiriraniye, yaciye asohora ya mafoto yabafashe yabakameye nako kamaraya yamuteze bariko barakora ivyo bakora. Aramwereka ati, wa mugabo waje kuntemberera, nzi yuko uri umushitsi w'iteka udashobora kunyononera, none raba umwana wanje naguhaye kugira ngo agusereve agufashe, raba waciye umuhendahenda umufata ku nguvu umugirira vya mfurambi. Amafoto ngaya andayafise. Rero nimba ushaka amahoro ubanza uyampe, umpa amahoro, uha amahoro abasirikare banje. Ukabona utampaye amahoro, ndashora urubanza yuko wambakiye umwana wanje. Ico nico cakuzanye ngaha kuza kumbakira umwana wanje? Naguhaye ngo akugaburire uca umufata ku nguvu, uramurarana ijoro ryose. Ati rero uru n'urubanza, unyitondeko, turu n'urubanza. Perezida wa Mozambique amaze kubibona uko, ubwanwa bwahise bupfuka umunwa, aca asubira inyuma yamaramaye yibaza ati, nimvyura umutwe nkirukana abo basirikare azoca ashira ku karubanda, urugo rwanje ruzosambuka, ubutegetsi bwanje buzohera, kandi azomburanya nsinde, kandi nzofungwa n'ubutegetsi bwanje we buheze. Rero reka mfe kuyungubirizanyayo nk'uwenzwe n'umutware. Ni ukuvuga ko kubw'ivyo yaciye aruca ararumira. Noneho babategetsi, ni ukuvuga bamwe bari mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, bamubajije ivyo akuyeyo, ivyo bavuganye, yavuze ati, twayaze neza kandi yampaye ivyemezo yuko abasirikare biwe bariko barakora n'imirambo y'inkozi z'ibibi bamaze kwica yayinyeretse. Bamaze kumva uko baciye bamera nk'abariwe n'amavubi, baca batangura imigumuko, imyigaragambyo. Mumaze iminsi mwumva imyigaragambyo yabereye ino muri Mozambique, biyamiriza. Ni ukuvuga ntabwo kwari ukwiyamiriza ubutegetsi, ahubwo kwari ukwiyamiriza aya manyanga yakozwe. Nimba uwo mutegetsi yabaye ikijuju Kagame akamukorako ayo manyanga akemera, ave ku butegetsi. Noneho namara kuva ku butegetsi, n'abo basirikare bavuye mu Rwanda ngo baje gucungera umutekano ino muri Mozambique, bagire gute? Bagende bajanye n'ubwo butegetsi. Ni ukuvuga ngo ikugwaho y'ubwo butegetsi rijanirane no kwirukanwa kw'abasirikare b'u Rwanda kugira ngo bave ku butaka bw'u Rwanda, kuko abo basirikare babeshe ngo baje gucungera umutekano. Nibaramuka bavuyeho, ni ukuvuga n'uwo mugwi w'izo nkozi z'ibibi ni ukuvuga uzoba uvuyeho, kuko abasirikare ba Mozambique bazoca babagwanya bivuye inyuma, kuko nta wigwanya. None abasirikare izo nkozi z'ibibi zavuye mu Rwanda, ahace haza uwundi mugwi ngo uje kugwanya inkozi z'ibibi uw'abanyarwanda nyene. None wumva hari ubutegetsi bwigwanya, kandi ari akafente bakoze ko kuza kwiyibira amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga rero aho niho vyapfiriye, kubera ako gatego yamuteze. Rero n'ubu ubutegetsi bwa Mozambique buri muyabira. Ni ukuvuga mwarumvise imigumuko yahitanye abantu benshi cyane,
kandi harimo no kuvuga abo basirikare bari muri Mozambique barungitswe muri misiyo zitandukanye no guhiga abahutu b'abanyarwanda bahungiye muri ibyo bihugu bya Mozambique, abahungiye muri ibyo bihugu bya Malawi, abahungiye muri ibyo bihugu by'amajyepfo ya Afurika. Ni ukuvuga mwamwe mwumvise bishwe n'abasirikare ba Kagame babasanze aho bariko barakorera, bahuriye mu mihanda, bahuriye mu bikorwa by'amashirahamwe bariko barakoreramo. Ni ukuvuga Kagame yaranyanyagije abasirikare biwe mu bihugu byose bitwagwa n'ababantu kugira ngo baze guhigayo abahutu bahungiyeyo kugira ngo abamarire ku icumu. Rero uburyarya bwa Kagame nuko bukora ivyo kuvuga yuko ijya migwi yitwaje intwaro yitiriwe ngo ni imigwi y'abahutu igwanya ubutegetsi bwa Kagame, kumva yuko ari udufente Kagame yikorera ntibitangaje, ariko bimenywa na bake, abenshi ntabyo bashobora kumenya. Rero muze mubidutangira hirya no hino kugira ngo abantu benshi batabizi baje bamenya uburyarya n'ubusuma n'ubwicanyi bwa Kagame yuko adashoboka kabisa, kandi ariwe kibazo umutekano w'ibihugu bitwagwa n'abaperezida b'aba bantu ngaha muri Afurika. Nuko murakoze, Uhoraho abandanye kubahezagira.